A short time ago, the United States military began major combat operations. Mu mwanya mutoya waheze igisirikare ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika catangije ibitero bikomeye ku gihugu ca Iran. Intumbero yacu niyo gukingira abanyamerika mu gukuraho ubutegetsi bubi bwa Iran. Uno munsi kwigenekerezo rya 28 ruhuhuma Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zateye igihugu ca Iran. Ibi ni bitero bikomeye vyateguye igihe kirekire bigamije gukuraho ubutegetsi bwa Ali Khamenei, le guide supreme. President Donald Trump ntiyatevye kuvyemeza abicishije ku rubuga rwe Truth Social. Yavuze ko Amerika itegerezwa gusenyura intwaro y'igikinyiri muri Iran ku nyungu z'umutekano wa Amerika. To defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hamande y'ibirindiro by'abasirikare vyatewe n'inzu ya Ali Khamenei yasambuwe n'ibisasu by'abanyamerika na Israel bikaba byari bigamije kuzimanganya ubuzima bw'uyu mugide supreme. Israel kandi yanateye n'ibindi bisasu ku ishure ry'intango ry'abakobwa rirahitwa Minabe mu bumanuko bwa Iran, maze abanyeshuri bagera ku 50 barasiga ubuzima. Inyuma y'ibi bitero Iran ntiyatevye gusubiza, yahise runyika amamisire menshi ballistique muri Israel no mu bihugu byinshi bigenze bya Israel na Amerika. Aha twavuga nk'igitero gikomeye cagabye ku kirindiro c'ingabo z'abanyamerika Bahrain. Iki ni kirindiro bita Naval Support Activity gitunze amato manini y'intambara muri Gulf Persique. Iran kandi yarungitse amamisire menshi muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Aha twavuga Abu Dhabi, Dubai, Qatar n'ahandi. Ibihugu byinshi rero biherereye muri iyi zone y'intambara byahise bifunga ibirere byabyo, ingendo z'indege zari programme zirabanire. Umuhora wa Hormuz umwe bita Detroit d'Hormuz ahasanzwe haca petrole renga ibice 30% by'icuruzwa ku isi yose, nawo nyene usa n'utari kurakora kubera ko abo bita les gardiens de la révolution muri Iran batangaje ko atabwato na bumwe bwemerewe guca muri uyu muhora kuva kuri uno mugoroba. Ibi rero biraza gutuma igiciro ca petrole kiduga, maze ibihugu bimwe bimwe bidafisa amikoro canke ububiko bw'ibitoro buhagije bihasinzikarire. Mu ntango z'umwaka wa 2026 mu matariki ya 8 na 9 i Tehran muri Iran hari huzuye imyiyerekano. Aba bari bagomukanye ubutegetsi bavuga ko barambiwe n'intwaro ya Khamenei yabasize mu bukene butagira uko bungana. Leta ya Iran yavuga ko byose biri mu mipango y'abanyamerika bashaka guca mu banyagihugu kugira bikunde ngo intwaro bayitembagaze. Ubutegetsi bwashizemo ingufu nyinshi buhangana n'imyiyerekano gushikaho Donald Trump agabisha Ali Khamenei ati nukomeza kwica abanyagihugu nziyizira nkuko nabikoze kuri President Maduro wa Venezuela. Ariko rero nubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivuga ko ziyemeje gukuraho intwaro ya Khamenei, bishobora kutazoroha nkuko bavyibaza. Iki gihugu ca Iran gifise technology ikomeye mu iterambere ry'ibigwanisho na cyane cyane amamisire ballistique ari mu bice bitandukanye. Bagwijije bishobora kurasa hafi hagati y'ibirometero 300 n'ibirometero 700. Ibi bikaba bishobora kurasa ibihugu vyegereye Iran, aha twavuga Iraq canke Syria. Bakoze kandi n'ibiri hagati na hagati bishobora kurasa ku birometero 2000. Bimwe mu bizwi muri ibi ni nka misile ballistique bita Shahab 3 iriko irakoreshwa mu kurasa ibisagara bitandukanye vya Israel nka Tel Aviv, Jerusalem, Galilee, Haifa n'ahandi. Iran kandi iriko iragwiza ama misile ballistique ashobora kurasa kure cyane kurenga ku birometero 3000, aho bashobora kurasa ku bice biri kure gushika no mu bice bimwe bimwe vya Europe. Sama misile ballistique gusa Israel na Amerika bafise impungenge ko Iran ishobora gukora ibigwanishiro ho nyanganda, nubwo harabavuga ko bashobora kuba baranujuje kubikora mu mpisho. Rero gutera igihugu ca Iran si nko gutera Palestina canke Liban. Iyi ni intambara ishobora kumara igihe kirekire canke gateza ikibazo gikomeye ku mutekano w'isi. Aha twavuga nk'intambara ya gatatu y'isi yose n'andi makuba ashobora kuzanwa no kutumvikana ku gihugu ca Iran na Israel ishigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika.